Soyez les bienvenus dans le prochain nom de notre Seigneur mwawe Jésus-Christ. kaze mu izina ry'umwami Yesu Kristo mwese tubifurije imigisha myinshi y'Imana. Twashaka kuvuga yuko Imana iraduhezagiye cyane guhera kuwa gatatu mu bikorane by'amasengesho no mu gitondo. Twasabye umwami ngo aduhezagire kandi ahezagira abaza kuza bose. Twamaze kumva ko mwaje, ubu rero turarindiriye imihezagiro y'Imana. Ndizera yuko aza kuduhezagira. Umwami n'umwizigirwa, uko niko tunezerwa tugahabwa intege. Twagomba kuririmba indirimbo y'Ijana mbega nivyo ko umwami Yesu yampfiriye akazira ibyaha byanje akabitangira impongano. Est-ce que Jésus mourut pour moi et mbega Yesu yarampfiriye, yaratanze impongano y'ibyaha byanje. l'agneau de Dieu mourut pour moi? Mwagazi w'Imana yarampfiriye. Quel amour! Mbega urukundo kumusaraba Le matin, mu gitondo mutwenzi waratamanzuye kuri jewe. Hoziyana, j'ai reçu sa paix. naronse amahoro yiwe. Loué et remercié soit le Seigneur Yashimwe umwami de ce que nous pouvons écouter cette ko tugishobora kumva amajambo nk'ayo tukizera. comme le Seigneur l'a dit, Kuko umwami yabivuze c'est accompli. ngo birarangiye. Moi personnellement, jewe ubwanje je suis très reconnaissant à Dieu. ndashimira Imana. Nous étions l'année dernière en mars Mu en kwezi Israël, kwa gatatu twari muri Isirayeli, sur le sommet de Golgotha, twaragiye hejuru ku musozi wa Golgotha. Twarabonye hahantu où notre Seigneur aho umwami a wacu tout accompli. yaranguriye byose. Là-bas où la croix se tenait Hariya ahari umusaraba et où le sépulcre se tient n'ahari imva, vide. Et nous avons eu imva itagira ngo umuntu, uruhafu rugaragara. Kuri hariya ku musozi w'Igorogota nous avons versé des larmes twarakoroye amosozi y'umunezero n'amashimwe. et nos cœurs Imitima yacu yarakozweko de ce que nous pouvions être là-bas en cet endroit ko twashobora kuja hariya et nous être rappelés de ce qui s'est passé pour nous. tukibuka icyabaye ku Aujourd'hui, bwacu. Uno c'est munsi le vendredi de Pâques. ni ku munsi wa Pasika wa gatanu. Mu by'ukuri Lire toute twategerezwa gusoma la circonstance, comment ça s'est passé autrefois. ibintu nkene byagenze kera muri Luka 22. Mais à cause du ariko temps, kubw'umwanya ndaza gusa et ressortir quelques versets. gusoma imirongo mikeyi, yego amajambo makeyi ayo nagomba gusoma imbere y'amasengesho hano muri Luka 22 Verset 39. guhera ku murongo wa 39. Après être sorti Hano haranditswe, selon sa arasohoka aja ku musozi wa Elayoni nk'uko yamenyereye abigishwa biwe. Natwe icambere igihe twashikayo twaradoza aho hantu. voyage était à la colline des Oliviers. Urugendo rwa mbere twarukoze ku musozi w'Elayoni. Aho rero twarashobora kubona Yerusalemu wose ego. Et c'est là-bas que notre Seigneur est allé, c'est écrit ici. Aho ni uko umwami yagiye, hanyuma abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababwira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Atandukana nabo ashika nk'aho tegwa ibuye, arapfukama arasenga ati data asangwa ubigomba kura iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru amuha intege. arushije kwicwa n'umubabaro, ashishikara gusenga cyane. Icyo yaciwe kiba nk'ibitonyanga binini by'amaraso
bitonyanga hasi. Après avoir prié, il se Amaze gusenga ava hasi aja aho abigishwa bari asanga basinzirijwe n'umubabaro. et il a dit pourquoi dormez-vous? Arababaza ati ni igiki gitumye musinzira, nimubyuke musenge ntimuje mu mosha mabi. Allez encore, voici une Akivuga haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda, umwe muri bamwe 12 devant eux. abagiye imbere, yegera Yesu Un baiser. ngo amusome. Et Jésus lui dit, Yesu aramubaza Judas, ati Yuda, c'est par un baiser que tu livres le mbega utangisha umwana w'umuntu kumusoma? Ceux qui étaient avec Jésus, Abari kumwe nawe babonye ibigira bibeho coup de l'épée, baramubaza bati l'un mugenzi, d'eux frappa tubakubite inkota? son serviteur. Umwe muri bo ayikubita umusabyi w'umuherezi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu Et arababarira ati gezaho. ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Akora ku gutwi kwiwe aramukiza. Yesu abaza abaherezi bakuru n'abakuru b'abashingamyi b'urusengero n'abashingantahe bamuziye ati mbega muziye nk'umwambuzi muzanye inkota n'amahiri iminsi yose namana namwe mu rusengero ko mutaramvuye amaboko ngo mumfate, ariko n'igihe canyu n'ic'ububasha bw'umwiza. Peut-être encore, Kumbure uwundi murongo à partir du verset 63, guhera ku murongo wa 63. tenez Jésus, Abagabo bari bafashe Yesu baramushinyagurira, baramutonagura, bamupfuka mu maso, baramubaza bati findura ninde agukubise, et ils proférèrent comme n'ibindi byinshi bibimuvuga le jour fut venu, babimuvuga bamutuka. les principaux sacrificateurs, Iryo joro les rikeye scribes, hakorana abashingantahe b'ubwo bwoko amenaient Jésus nabo n'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe, bamujana mu ikombe ryabo baramubwira bati namba uri Kristo tubwire. Arababwira ati niyo nobibabwira ntimwovyemera, interroge, vous ne niyo nobabaza ntimwonyishura. désormais Ariko uhereye none umwana w'umuntu azoba yicaye iburyo tous disent bw'ububasha bw'Imana. le Fils de Dieu. Bose baramubaza bati none rero uri umwana w'Imana? Arabishura ati murabivuze ko ndiwe. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore Bati besoin de témoins? turacarondera iki ibyabona? Entendez-nous Ku bwacu twiyumviye mu kanwa kiwe. sa bouche. Loué remercié soit le Seigneur. Ntihashimwe umwami Sainte et précieuse parole. ku bwa rino jambo ry'igiciro cy'Imana. Ressortir certains pensées Twokuramwo ivyiyumviro muri bino byanditswe no mu kigabane cyose, kuko ibi byanditswe aya majambo avuga ukubambwa k'umwami wacu Yesu Kristo, ariko Imana mpemu w'Imana inonder ces paroles atwinjize ano majambo mu mitima. ce soir et pendant cette Kandi kuno mugoroba no kwano masaha bene data n'abashiki bacu dushobore à ce que notre attention soit attirée dushobore kugaba la parole du Seigneur, que nous soyons attentifs. kugira ngo twumve ijambo ry'Imana Imana igomba kutubwira. Ubwanje Les Écritures m'ont touché le cœur. ibyanditswe byinshi byankoze ku Mais mutima, il n'y a pas le temps ariko nta mwanya pour dire quelque chose là-dessus. wo gusubira kuvuga ikindi kuri ivyo. Invoquer son Saint-Nom. Reka L'adorer. twambaze izina ryiwe, tumusenge, tumusabe aduhe imigisha ku bw'ino saha. Levons-nous maintenant pour le faire. Turahaguruka kugira tubikore. Dieu fidèle, nous te remercions de notre Mana yo kwizigwa turagushimiye n'umutima wacu wose ko twabonye uno munsi cette heure et ces moments. n'ino saha na kino gihe Nous pouvons être rassemblés ici. icyo dushobora guteranira hano mu izina ryawe ryera ry'igiciro rya Yesu Kristo. Mwami
turibaza ibyo wamaze kudukorera byose, ibyo wakoze ku musaraba igorogota. Mwami, turashima cyane ko utagumye mu kaburi, ariko ko wazutse kandi ukaba uriho. Mwami, turaguhaye ibyubahiro n'ubwiza no gusengwa. Mwami, bene data n'abashiki bacu baje bavuye mu mpande zose, isengesho ryanje nuko kandi nuko hezagira bose mu muzuzo w'ubuntu bwawe. Mwami, uhezagire ubwoko bwawe, n'abatashoboye kuza ubahezagire nabo. Umwe wese umuhe umunezero ku bwa mpemu yera. Turagushima, turashima izina ryawe ryera. Mwene data umuhe inkomezi nyinshi kugira avuge ubutumwa bw'ijambo ryawe. Iri ni ryo sengesho ryacu twese mu izina ryera rya Yesu Kristo. Aleluya, amen. 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 Urashobora kwicara. Turasaba abaririmbyi baza imbere bashimire umwami kubwo amahirwe menshi dushobora kuba turi hano kugira ngo dusenge kandi twemere duhezagirwe. Kumbure turashobora kuririmba kandi uturirimbo tugufiya. Golgota, 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 ubwiza. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Golgotha, ubwiza. Golgotha, ubwiza. Mes péchés sont pardonnés, mes fautes. Ibyaha byanje byarahariwe kandi byararishwe ku bwa Golgotha, ubwiza. Apprends-moi à croire. Unyigishe kwizera. Apprends-moi à croire. Unyigishe kwizera, unyigishe supplier, à persévérer dans la prière. Kwinginga no gushishikara mu masengesho. Apprends-moi à croire. Unyigishe kwizera, unyigishe gusenga. Tu es mon Seigneur. Uri umwami wanje, uri Imana yanje. Tu sais, il connaît urazi la détresse. Apprends-moi gusenga mwami, unyigishe à prier. Gusenga. Crois seulement. Wizere gusa, wizere gusa. Crois seulement. Wizere gusa, wizere gusa. Remercier soit le Seigneur. Hashimwe umwami ko dushobora kumwizera. Et c'est selon notre foi que cela aura lieu. Ni kubwikwizera ivyo bizoshoboka. Nubwo umwami ici yoba yari hano aboneka, il pourrait en toi et en moi, muri wewe no muri jewe, yoshobora kureka gusa agakoreka gusa mu gihe twizeye byose ibyo twakira ku Mana
nous les recevons tubyakira kubwo kwizera que c'est nécessaire kandi uko nico gituma bihambaye que nous puissions croire. ko twizera n'umutima wacu wose nk'uko ibyanditswe bivuga. Je voudrais Nagomba à tous vous souhaiter les bienvenus. ko mwese ndabifuriza kaze. Les paroles me manquent Amajambo ntayo noronka exprimer. kugira ngo ntangaze uko Je niyumva. suis très touché Ndakogwa ko et réjoui de tout mon cœur. nkaryoherwa n'umutima wanje wose Nous venons ainsi dans la présence du Seigneur ko tuza mu nyonga h'umwami et que nous pouvons être rassemblés ainsi. tukaba dushobora gukorana gutya. Iyo nibutse cyane cyane mw'ino minsi y'umubabaro À cause d'une chose, neza neza kubera ikintu kimwe, c'est que ce sont mes fautes. ni uko hari amakosa yanje Là-bas, ayo hariya yabambye mon Seigneur à la croix. yazanye umwami wanje ku musaraba. Mais malgré tout, Ariko naho biri uko twese turashima il a pris ko yashoboye notre place et gufata ikibanza il a cacu, expié. akaba yaratanze impongano, akaba yaraduhariye, Et cela kandi nous réjouit, ivyo biratunezera. rend reconnaissant de tout notre Ivyo cœur. bitugira abashima mu mitima yacu. Twashoboye gusoma ivyanditswe vyinshi, tukaba twashoboye Puissante prédication. kuvuga ubutumwa bw'inkomezi. Je ne suis pas ici aujourd'hui Ariko uno munsi sindi hano tenir une prédication. ngo mvuge ubutumwa Nous bw'inkomezi. sommes tous ici Twese turi hano que Dieu kugira ngo Imana puissamment agisse. ishobore gukora mu bushobozi bwayo muri Et twe. quand je pense, Kandi iyo nibutse ko mwene data Branham avuga ngo chaque vrai enfant de Dieu umwana wese w'Imana w'ukuri dit Amen à chaque parole de Dieu. avuga amina ku ijambo ryose ry'Imana. Aho rero nca nibaza Très nécessaire ko ari ibintu bihambaye cyane prédication ko mu butumwa de bwiza suivre de tout son cœur. gukurikirana umutima wose ukavuga uti ego, ukavuga amen C'est une parole. nimba ijambo ry'Imana rigukozeko Ou bien alors canke t'atteint, dit à rikagushikira, haute voix ou bien à uca voix uvuga basse. n'ijwi ryumvikana canke uvuge buhoro buhoro. Ariko nubwira umwami ntituza gusa hano, ntitugomba gusa ngo tube hano turabe ibyabaye kuri twebwe. Oya, tuba hano kugira ngo Expérimenter tugire umwe wese umwimenyerezo y'ibintu byakorekeye hariya. Turi hano kugira ngo twakire ico Imana muri Kristo yaduteguriye. Amen. Je voudrais sûrement lire quelques écritures. Nagomba gusoma ibyanditswe Et bikeya. vous avez de la compréhension. Muratahura ko C'est tout un nombre de réunions. hari ibikorane byinshi cyane biri imbere yacu. C'est une petite différence Hari itandukanizo rito de pouvoir s'asseoir, gushobora kuba wo kwicara de pouvoir se tenir devant. ukicara ukumva imbere cyangwa ukicara wumviriza. Amajambo ndayakoresha De nkana pouvoir s'asseoir. gushobora kwicara mu rushengero cyangwa ukicara ugahagarara imbere. Ibyo rero biratandukanye cyane. Ensemble, Twese hamwe allons faire confiance au Seigneur. turaza kwizigira Je vais umwami. parler lentement. Ndaza kuvuga buhoro buhoro Dieu maze Imana ubwayo ishobore gutanga umurindi w'ijwi. Si ubutumwa buhambaye bw'umuntu, ariko ijambo gikomeye ry'Imana yacu. c'est elle qui produira. Iryo ni ryo rizokora igikorwa ico Imana yaritumye gukora. Nk'ijambo ry'intangamarara tumaze Lu gusoma ijambo ry'igiciro ry'Imana. et vous pourriez continuer à lire. Murashobora kubandanya Nous gusoma, allons continuer à lire et laisser Dieu nous parler. hanyuma Aujourd'hui, tureke umwami Imana tubwire. Uno deux munsi réunions turafise ibikorane bibiri. a été exprimé. Icyifuzo cyabaye cy'uko Nous ayons la Sainte Seine. Donc, twokora ingaburo yera. c'est que Uko nous niko allons maintenant ubu avoir une uya réunion tuza kuronka icyo gikorane, maze ku mugoroba 19h30 isaha imwe n'igice turaza kugaruka pour mu buryo bwiharije le souper du Seigneur. kugira ngo turonke ingaburo y'umwami twese hamwe, Communion twese dushobore kugira ubumwe nawe bamwe n'abandi, et nous laisser bénir nouvellement. twemere umwami aduhezagire. Kandi ejo Imana ibishatse Le sujet sera iyi mutwe w'ijambo uzoba ari beaucoup et à cause
de ce sujet, on m'a adressé la parole. kubera mbere uwo mutwe w'ijambo bambwiye Demain matin à 10h, ejo ku isaha zine nitutarangiza demain après-midi, tuzobandanya ku muhingamo isaha 9 continuer. tuzobandanya kuvuga kw'iko Et le mutwe soir, w'ijambo nous avons de ku nouveau mugoroba une réunion. turacafise kandi tuzoronka ikindi gikorane nk'uko bisanzwe Donc nous n'ejo croyons que Dieu a turizera yuko imana imaze kuvuga kutubwira nous voulons turagomba ko twese dushika ku bumwe bwo kwizera la connaissance no kumenya de Dieu, umwana w'imana turagomba parler un seul kuvuga langage. ururimi rumwe amen Les révélations que Dieu a données, igwishurwa imana yatanze turagomba kwakira atagusobanura ko umuntu yigombeye ajouter maze notre twongere ko opinion ngo twongere ko ibyumviro byacu là-dessus. aho ngaha nagomba yuko ataco twongeye ko ku byumviro byacu nagomba gutangurirana n'icete cyo mu bakorosayi Colossiens 1, verset 14. abakorosayi ba mbere umurongo wa 14 Le pardon des péchés par son sang. Ensuite, le verset 19. muri uwo niho dufise ugucungurwa niko guharirwa ibyaha byacu 19 kuko imana yahimbawe n'uko kunengesera kwayo kose kuba muri we kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo ari byo mu isi ari byo mu ijuru izanishije impore amahoro yo ku musaraba wiwe namwe abari baratandukanijwe n'imana kera asomye umurongo wa 20 izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe aha rero ibi ni byo gucungurwa n'imbabazi z'ibyaha ni ukuvuga ni ibyo imana muri Kristo ku musaraba igorogota kubwo amaraso yamenywe yasesetse yatanze imbabazi no gusubizwa hamwe n'imana no gucungurwa n'amahoro murazi ko ku ntango inzankano zari zarashitseho kandi ariko ni kubw'umusaraba inzankano zavuyeho kubw'ibyo turagomba kuja mu itanguriro igice cya 3 ku murongo wa 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Nzoshiraho inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Iri jambo ry'Imana turazi ibyabaye mu murima wa Edeni. Satani yarayifuza ko muri ino si ashobora kuba mu bantu bose kubwo umuntu yaguye, kubwo ukuvuka kubw'umubiri tuza hano mu isi. Imana nayo mu kubyara mu buryo bw'imhemu, kubwa mhemu wiwe nawe yagomba kuza hano mu isi kubwo kubyara kwa mhemu, nk'uko Satani yafashe Eva kubwa Eva akagira urubyaro rw'umubiri, uko niko Imana nayo yafashe Mariya, muri Mariya niho yabyaye urubuto rw'imhemu, ni ukuvuga umwana w'Imana. Kandi uko nyene niko abantu twese tuza mu buryo bw'umubiri, tuva kuri Adamu ariko tukaba twaciye tugwa, tukaca tuba mu kugwa, tukaba twabaye abanzi b'Imana, ariko muri Kristo niho twabaye abahungu n'abakobwa b'Imana. Amen. Paulo yabivuze abibwira Abaefeso, ariko avuga ibyo ngaha hano mu Efeso, igice cy'Abaefeso igice cya mbere uhereye ku murongo wa 14. Niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa, lui qui des deux n'en a fait qu'un, kugira ngo abo Imana a renversé le mur, maintenant sur la parole, de séparation, l'inimitié.
ayant muri we namwe par sa mumaze chair, kumva ijambo ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux ni mu Efeso kabiri umurongo nouveau en établissant wa 13. la paix. En allemand, un homme nouveau transformé. ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera Les réconcilier avec mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo par la croix kubw'umusaraba l'inimitié. niwe mahoro yacu kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe ahomvomvoye ca gisika co hagati cadutandukanya ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe nibwo byagezwe birimwo amabwirizwa ava mu vyashinzwe kugira ngo muri we ya macakubiri yaremwe umuntu umwe musha ngo azane amahoro atyo Vient de l'adversaire. inzankane ziva ku mwansi ziva ku mugwanizi ariko ku musaraba igorogota Le Seigneur lui umwami que il a, n'est-ce pas, mordu. Le Seigneur a écrasé la tête avec son talon. umwami L'aiguillon de la mort est resté dans le talon du Seigneur. umugwanizi yaramukomoye ariko uruboyi rw'urupfu rwagumye mu mwami maze Pour tous. Et ainsi, nous avons été rachetés. aho niho twacunguwe ngo tube ab'umwami ibihe byose. Cette énorme véracité et réalité uko n'ukuri ici la suivante. kunini cyane gushizwe hejuru nako gukurikira ngaha. Il a en lui-même muri we créé yaremye bya bindi bibiri yabigize umuntu umwe musha yabaye musha niwe azana amahoro. Wa muntu wa kera ntazokongera ntazigera atanga amahoro. Umuntu wa kera ashobora kuvuga inshuro igihumbi ngo ndagomba amahoro, ariko oya, amahoro agomba kuba muri wewe imbere y'uko uronka amahoro. Ibyanditswe byera bitubwira ngo niwe mahoro yacu, niwe kuzura, niwe gakiza kacu, ni byose muri byose. Umuntu wa kera arashobora gufata ibyifuzo byinshi ijana, ariko nta na kimwe azoshobora gushira mu ngiro. Ariko wa muntu wa musha nakeneye kwihata wewe kubw'ubuntu bw'Imana asohoza byose. Turazi yuko wa muntu wa kera ntashoboye ntashoboye gushyira mu bikorwa ibintu by'Imana. Nicyo gituma bikwiye yuko umuntu wa kera ahinduka agakugwaho ukaremwa uri umuntu musha kugira ngo ushobore kuzana amahoro. Umuntu mushasha, umuntu yavutse busha, niwe akamere kiwe azana amahoro kubwo kuvuka bushasha, arondera n'amahoro, akurikira n'amahoro nk'uko byanditswe mu Baheburayo 12 no muri Matayo. Ku musozi ngo ni harahiwe abazana amahoro. Ninde ashobora kuzana amahoro? Ni uwo wenyine afite amahoro n'Imana. Pawulo ashobora kuvuga mu Baroma 5 ati kubwo ukwizera muri Yesu Kristo dufise amahoro n'Imana kubwo umwami wacu Yesu Kristo. Aho wa muntu musha yaremwe akaba musha agahinduka ngo azane amahoro, aho niho yazanzankane ziba zishwe zigatabwa ibihe bidashira. Kandi uwo muntu ntabakiri wa muntu wa kera, ariko n'umuntu musha, n'umuntu musha. Imbere y'uko
twinjira mu gucungurwa uno munsi nagomba gusoma muri Yobu turabe igituma kumbure dukeneye gucungurwa. Yobu niwe muntu mu isezerano rya kera yavuze ano majambo atomoye ngo ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima. Amen. Kandi uwo muntu est passé par un chemin yaciye mu nzira mu by'ukuri plus ou moins tous nous avons aussi à aller. Iyo twese natwe tugomba gucamo Et au milieu de sa détresse et de mu gahinda kiwe mu bibazo byiwe yagumye yumanye n'ubwo bushizi bw'amanga mbere aravuga ati ndazi neza yuko umucunguzi wanje ari muzima. Si un homme nimba umuntu ne sait pas qu'il est perdu, atazi ko yazimiye aho rero ntashobora no kumenya ntashobora kumenya ko akeneye agakiza. Ni gusa umuntu yazimiye niwe ashobora kugukizwa. Ibyanditswe byera biravuga ngo umwana w'umuntu yaraje kugira ngo arondere no gukiza abazimiye. Ne nous trompons pas. Ntitwihenda amaso ni kubw'umuntu yaguye niho abantu bose baciye bazimira, ariko ni muri Kristo niho bose abo bose abemeye ubuntu bw'Imana aho niho kuri bo agakiza kagaserukiye maze agakiza kaje kuri bo. Nagomba muri Yobu guhera ku murongo wa 4 dusome duhere kuri 17 na 18. Yobu igice cya 4 umurongo wa 17 na 18. L'homme sera-t-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui mbega umuntu yoba utunganye imbere y'Imana, imbere wamuremye? Nimba Imana idashobora kwizigira abashumba bayo ikabona ubusazi mu bamarayika bayo, none ni kangahe yobona ubusazi mu bantu batuye mu nzu z'ibumba ababumbwe mu mukungugu gushika hano. Aya n'amajambo y'Imana, ibi turagomba kubyakira mu mutima wacu. Uko niko byanditswe kandi niko bimeze kuri wowe no kuri jewe no kuri umuntu wese. Hano hari ikibazo, mbega umuntu yoba utunganye imbere y'Imana? Mbega yoba uwera imbere wamuremye? Aha rero twebwe twese tugomba kuvuga ngo oya n'ijwi ryumvikana cyane, kuko nta muntu n'umwe, nta muntu apfa yoshobora kuba uwera imbere y'Imana. Ariko reka subire mvuge ano majambo atatu ndagire ubutumwa mu majambo yo mu isezerano rya kera. Hano ikibazo ngo mbega umuntu yorusha Imana kugororoka? Ibyo ntibishoboka. Ariko ubutumwa bwa Yesu Kristo mbega si ibyo bwasezeraniye abapfa ko batazopfa, n'uwanduye ko azoba ugororotse utunganye, n'ugoramye ko azogororoka. Ntituguma ngaho gusa ngo tumenye ko turi ngaho turi abantu bapfa, ko ata muntu n'umwe mu kidagi ngo nta muntu apfa ashobora kuba utunganye imbere y'Imana. Ariko tuca turaba rero ubu uri ku kintu gikorwa cyabaye ducungura turabiye muri Golgotha. Nta muntu n'umwe yoshobora kuba ugororotse imbere y'Imana. Ariko nitwafata kino cyanditswe tukakirabira mu muco w'umusaraba, tuca tubona ingene abantu banduye, abantu bononekaye, abantu bagoramye baza mu bwiza, ingene abantu banduye bashobora kuba abatunganye, abantu bagoramye bashobora kuba bagororotse, abapfa bashobora kwakira ukudapfa maze bakavuka ubwa kabiri.
pour une espérance vivante. kubw'ivyizigiro bizima kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ariko Cette constatation uko kubona ivyo bintu a sa juste valeur bifise agaciro ko bigomba kwakirwa n'umuntu wese, nimba tutimenye yuko turi abantu batsindwa imbere y'Imana guhera kuvuka kwacu, tukamenya ko turi abantu bapfa kandi ico Imana isaba cose turagifise, ntitwoshobora kuba twogikora, ntituzigera dushobora kugikora, ariko ni kubw'ubuntu bw'Imana gusa dushobora gutabarwa. Mbega umuntu apfa yoshobora kuba ugororotse? Inyishu ni oya, imbere y'Imana atamusaraba ntibishoboka, ariko kumwe n'umusaraba. Aho rero haravugwa ngo ugoramye atsindanishirijwe na Yesu Kristo ku musaraba i Golgota. Amen. Mbega umuntu arashobora yorusha Imana kugororoka? Oyaye kandi oyaye, kuko twese twavutse mu byaha. Ariko nubwo biri uko, umukuku munini uzoba uri mu bwiza utazoba ugipfa, uzoba wogejwe, wejejwe, utsindanishirijwe kandi uherahejwe neza, utunganye. Kandi hano haravugwa ngo ntashobora ngo raba kwitizigira abasavyi bayo n'abamarayika bayo kwibabonamwo ubu futi. Mbega wowe urinde canke jewe ndinde? Turatsindwa imbere y'Imana, ariko ni kubwa Yesu Kristo niwo twarose ubuntu bw'Imana. Tugomba gutahura yuko imbere y'Imana turatsindwa. Hano muri Yobu 13 rero umurongo wa 3. Job 13, pardon. Yobu 13 murambabarira umurongo wa 3. Nukuri ndagomba kwibaririra ishoboye byose, kandi ndifuza kwiburanira ku Mana. Ariko mwebwe murabareme ntanya ibinyoma, mwese murabavuzi bimburakimazi, icoma mugacereza rwose, mwobaye mugize ubwenge. Noneho nimwumve urubanza rwanje kandi mutege amatwi kuburana kw'iminwa yanje. Mbega Imana mwoyiburanira mugoreka amajambo kandi muyivugira ibinyoma? Mbega mbega Imana mwoyiburanira mugoreka amajambo? Turazi ko Yobu yaciye mu bibazo byinshi, abantu bose bamubwira kuri bo gusa baha icubahiro Imana, bavuga bati Imana niyakire ifitiye uburenganzira, ibyo bari bagomba n'ibyo, ariko mu by'ukuri ntibategeza kubikora, kuko turabona ko ku mpera ibintu byose byaciye bihinduka kuri bo. Bagomba gufasha Imana ngo Imana abe ariyo ifita ukuri imbere ya Yobu, ariko tugomba kumva yuko ari Imana gusa niyo ishobora kudufasha wowe na jewe. Ariko wewe ntuvuge ngo urafise ukuri, ntitwokwigera na rimwe dufashanya bamwe n'abandi, ntitwonashobora ubwacu kwifasha. None mugomba dufasha Imana gute canke mugenzi wacu? Ariko Imana muntu bwayo yaraje kudufasha. Guhera ku murongo wa 23, Yobu 13:23, ibigabitanyo byanje n'ibyaha byanje bingana bite? Numenyeshe igicumuro canje n'icyaha canje. Niki gituma umpisha mu nyonga hawe, ukangira umwansi wawe? Mbega ikibabi bubabi gikurebwa n'umuyaga wogitera ubwoba?
wo kwiruka inyuma y'ibishingwe byumye kuko unyanditse kw'ibintu bimbereye umururazi kandi ukansubiza kw'ibigabitanyo byo mu busore bwanjye. Wa muntu yavuga hano avugira hejuru cyane. Aha turi ko turamubona ari mu gahinda, ari mu gatengo, akavuga hano ati ibyaha byanjye bingana gute n'ibigabitanyo, numenyeshe ibigabitanyo byanjye n'ibyaha byanjye. Hano aravuga hano kubera iki umpaye umuti w'umururazi. Turazi gusa yuko ari abarwayi bakeneye umuganga, abameze neza ntibakeneye umuganga, kandi umuganga wo mu buryo bw'umubiri kenshi aca aguha umuti uyu canke uriya. Uwo muntu w'Imana aravuga ati ni kubera iki umpaye uno muti w'umururazi. Mbega cari umurongo wa 26 cari igihe c'umururazi. Iyo Imana itweretse imbere yacu ibyaha byacu, duca mu ntambara y'ubugingo n'intambara y'umururazi. Turaza gusoma kandi kuhagaruka hano iyo nitwaza kuraba umwami wacu Getsemani. Job le chapitre 19 Yobu 19 guhera ku murongo wa 23 19 verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Icoma amajambo yanje akaba yanditswe, icoma akaba yanditswe mu gitabo, icoma akaba akorongoshowe mu gitandara n'ikaramu ry'icuma n'icuma c'isaso akazohoraho. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko ku iherezo azohagarara ku isi. Kandi urukoba rwanje nigwamara kubora nzobona Imana mfise umubiri musha, nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba umushaha wanje. Amen. Ta notre. Amen. Lui dont mon âme umushaha wanje udendebukiwe n'inkumbu. Amen. Lui pour qui mon âme languit. Uwo niwe umutima wanje udendebukiwe n'inkumbu. Uwo muntu w'Imana yaciye muri ibyo bintu byose by'agatengo. Imana yaratweretse kubwiwe, yagombye kutwereka inzira ica mu gakiza. Nidutahure bino, nta kuvuka k'umubiri kubaho ata mibabaro y'ukuramukwa, nta no kuvuka mu buryo bw'impemu tudaciye mu gahinda k'umutima, tugasenga, tugafata ibihe byo kujya gusenga, tugabandanya gushikaho tuzoshobora kwicira akayira, tukagira urugendo n'umwimenyerezo n'Imana nka Yakobo, gutindaho umutwenzi umena kubwa. Mbega byabaye gute? Mwene data Branham arabivuga hano afoboye, akavuga ati ndibaza yuko abantu batagi bahandanya gushikaho bahura n'Imana, ariko abantu barahimbagwa no kuza mu ishengero no gusangira, ariko ntibashobora ubwabo, ntibaronka uguhura n'Imana ubwabo. Ariko turi hano kubera iki? Turinga ntituza gusa mu ishengero, ariko tuza umwe wese ngo ahure n'Imana, maze dusenge gutindaho Imana itwishurira umwe wese ku ruhande. Hano muri no jambo aravuga
nagomba yuko amajambo bayandika yo 19:23 yandikwe mu gitabo. Uno munsi turashobora gusoma ibyo ijambo ry'Imana yaramaze gutangwa ngo ritwigishe kugira ngo ku bwaryo dutahure ibyo Imana igomba gukorana natwe. Nagomba yuko yandikwa akorongoshowe n'icuma 24 hakurikira hano majambo meza cyane. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho. Le cri de son âme, les détresses, l'angoisse. Akanakamu n'ugutaka ni ugutaka no kwihebura mu mutima kw'ibyo we byose yagomba gucamo, ariko byamushikanye uguhishurirwa kuzima yuko atazoguma atawe. Ariko aravuga ati ndazi ko muri bino bigeragezo ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima. Aravuga ati nubwo umubiri wanje wobora, ubwanje nzokwirabira Imana, nzoyibona agakiza kanje, amaso yanje azoyiraba sayundi. Mes yeux verront Dieu. Amaso yanje niyo Plus en tant que celui qui me juge, mais en tant que jewe nzobona umukiza wanje atari umuntu andega, atari umuntu ancira urubanza, ariko nzobona uwangiriye imbabazi akangirira ubuntu. Turabandanya gusoma hano muri Yobu 33, Yobu 33 uhereye ku murongo wa 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, namba yoba kumwe n'umumarayika ariwe annonce à l'homme la voie, ariwe mushikirwa umwe mu gihumbi wo kumumenyesha umuntu uko akwiye kugenza, niho amugirira imbabazi ati murekure yoye kumanuka ngo aje muri rwagobo mbonye ikimucungura. Amen. En allemand pour lui. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Mbega muri ubu byari byo hano. Si quelqu'un nimba umuntu en tant qu'intercesseur arose umuntu amuvugira peut apporter la rançon, ashobora kumuzanira ikimazi, atakuzura n'Imana, nta bumwe bwashoboka n'Imana, amaraso atamenetse nta gusubira kuzura n'Imana. Mu isezerano rya kera abahanuzi babona umwami nk'umumarayika w'isezerano. Hano akoresheje ino mvugo ngo niyo ashobora kwibonera ariwe, niyo ashobora kwibonera umwe wo kumuvugira mu bantu igihumbi, wo kumumenyesha inzira, wo kumenyesha umuntu uko akwiye kugenza akamusubiza ukugororoka. Niho Imana imugirira imbabazi ikabwira uwo mumarayika iti murekure yoye kumanuka. Ntiyavuze gusa ngo mubohore, ariko ku musaraba i Golgota yatanze n'ikiguzi kugira ngo turonke ikitucungura. Tugomba gutahura yuko ibyo bintu byose ibyo abahanuzi bavuga ni muri Kristo niho byabaye ibintu bigifatika. Amen. I Golgota ku bwacu nk'ishengero bigomba kuba igifatika. Ntidushobora gusa kuvuga gukira indwara, imbabazi, kuzura n'Imana, ariko tugomba gutahura yuko ariko bwa Golgota niho agakiza, niho gukira indwara, niho agakiza, ibyo byose niho byabereye igifatika.
amasezerano ubuhanuzi ibintu byose byavuzwe n'abahanuzi ni muri Yesu Kristo umwami wacu niho byasohoye ahantu hose ushobora kuvuga agakiza ariko Imana ntigomba gusa yuko agakiza tugabwirwa mu butumwa bwiza igomba kudukiza igomba kubona abantu bavuga bati ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima ko umucunguzi wanje ari muzima nimba twoshobora kuvuga nka Yobu ko twandikiwe umuti wo mu rurazi nobabwira icyo mwene data Branham irimo yavuze nyina wiwe yagombye yari nk'umuganga muhira yavuga ati muri byose hariho amavuta yo mu giterwa kimwe mbega ntirashobora kuyibuka ayo mavuta ni ikintu bakoresha mu muhira ni wo muti bakoresha byari bibabaje ntawashobora kubyihanganira n'akamoto kabyo mwene data Branham amavuta ndabyibutse muhira uwo muti igihe naba ndwaye ibicurane yibaza yuko bagomba kumpa ayo mavuta atawurona cyangwa gusumba uko narindi nkabwira mama birambabaza rwose ati mwana nibitakubabaza ntibyoshobora no kugukiza uko niko bimeze no ku muti w'Imana kenshi turibaza ngo Imana iratubabaza iraduturubika oya tukibaza ngo ibyo ntibitugira neza ariko reka twemere uko biri kose tuzobona yuko bizovamo ikintu cyiza nimwibuke kuri bwa butumwa bwiza ibyo bintu byavuzwe nimba mwafashe umuti uwo muti birakwiye yuko ugira icyo ukoze muri mwebwe ni wavuga uti unafashe umuti maze umuti ntaco wamariye aho rero bisobanura yuko uwo muti wawushize mu kabati ntiwawunyoye kuko ntibyoshoboka yuko utagira icyo ukumarira murabona mwene data Branham yatanga uburoro bwo mu buzima bwa misi yose ubwo umwe wese ashobora gutahura muri twebwe muri ino misi turagomba ko bivuye ku Mana turonka umuti ukomeye umuti w'inkomezi turiteguye ngo dufate uwo muti tuwunywe nubwo Imana iwuduhaye ikatubabaza ariko dukire hano haranditswe arungika ijambo ryiwe kugira ngo ridukize mbega murabona ingene ari ibintu byiza cyane uwo muntu w'Imana Yobu hano avuga ngumurekure kugira ngo ntamanuke muri rwagobo yoye kumanuka muri rwagobo kuko nabonye ikimucungura numukize mbonye ikimucungura haleluya turidegembya kubwo kuzura n'Imana ku musaraba igorogota kwarasohoye turazi neza yuko Mose yari yarungikiwe ubwoko bwa Isirayeli umwagazi hose warakerewe icyo nicyo Imana yagomba kera kandi amaraso yashizwe ku bishimajyango ubwoko bwagumye bukingiwe abana b'imfura nta n'umwe yakubiswe maze Farawo yavuga ati mbega uwo mwami ninde iyo Mana ko atayonzi iyo Mana ntayonzi ariko ntacyo byari bitwara yarashoboye kwiga kuyimenya kuko hari umuntu w'Imana yavuga atumwe n'Imana arungitswe n'Imana kandi ubwoko bwarasohotse burava muri Egiputa umwami ntiyavuze gusa ngo ahamurekure ariko umwami yaraturekuye yaratubohoye kandi iyi ncungu kuri twebwe mbega sivyo yiboneye ikiducungura ku musaraba igorogota ku bwacu murongo wa 26 ngo asenga Imana nayo ikamuha
hangaza bituma iraba mu nyonga hayo bituma araba mu nyonga hayo anezerwa umuntu kubwo kubwizera akaraba ku musaraba igorogota akamenya ko umwami yamupfiriye abona agakiza Imana ikamwemera ko ayiraba mu bwiza hano turabona ubutumwa bwiza mu majambo yo mu isezerano rya kera ngo asenga Imana nayo ikamuhangaza bituma araba mu nyonga hayo anezerewe kandi kagarukana umuntu ikamugarukanira ukugoroka kwiwe mbega ibi byarasohoye mu buzima bwanje mbega ibi byarasohoye canke turindire uwundi uno munsi turavuga tuti byarasohoye ibyo dusoma hano byarasohoye ibi byarasohoye umumarayika umumarayika wo kumucungura ni Yesu Kristo umwami wacu niwe yabaye incungu yacu niwe yabaye uwo kutwuzuza niwe yabaye kutuhuza n'Imana niwe wavuze ati numurekure ubu turashobora kubohoka mu by'ukuri twarabohotse niyo mwimenyerezo twagize mbega Pawulo avuga ati nindagomba kurega abatoranijwe hano haravugwa akayiraba anezerewe umuntu akaronka ukutaregwa akegera agasubira kugira umwe n'Imana mu kubw'imibabaro y'Getsemane kubwo agatengo k'Getsemane arazuka ku munsi wo kuzuka maze ya mibabaro yose birarangira bica bishikira mu buzima bushasha aho tuvuka gushasha tukazuranwa na Yesu Kristo hano haravugwa ngo aramwemera akamuraba mu nyonga anezerwa iyi si inyigisho agakiza si inyigisho ngo urabe mu nyonga hayo babaye uniha oya uyiraba n'umunezero ishengero uwo ugutaka kuzako ubwoko bw'Imana bukarira burondera mu nyonga y'Imana bwihebuye iryo shengero rigomba kubandanya rigasenga gushikaho dushobora kubona mu munezero mwinshi tukaraba mu nyonga y'Imana yacu amen kuko umwami aratwemera ko tubona mu nyonga hayo kuko aha umuntu aramwemerera ko aba utaregwa n'ikintu na kimwe mbega ibyanditswe bitubwira iki turi ukugororoka kw'Imana twabaye ukugororoka kw'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu Abikorinto ba 2:5 araririmba imbere y'abantu ati naracumuye ngoreka ibiroranye ariko ntaco byamariye Imana yacunguye umutima wanje ngo ntuje muri rwagoba ngo ntuje muri rwabo murahabona si gusa ngo murekure Imana yabohe n'ubugingo bwanje n'umwimenyerezo umuntu akora aleluya ubuzima bwanje bwarabohotse buja mu muco umwene data mushiki wanje ubu n'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo ku bwawe no ku bwanje ngo aririmbira imbere y'abantu akavuga ati nari naracumuye nakoze ibigoramye ariko ntaco byamariye sinahangwe nkuko nategeza guhanwa ariko yarambohoye yabohoye ubugingo bwanje kugira ngo sininje muri rwago reka rero dushime duhimbaze kubw'imbabazi twagiriwe tukazigira mu mwimenyerezo sinzi byabaye ejo kuri jewe ariko nari muhira iwacu mes voisins que je connais abagenzi banje bose nzi abagenzi banje ariko ndikorera mu murima maze ikiganza canje cari kiri ku bucafu et le voisin voulait me saluer je lui ai dit oh, excuse mugenzi yagomba kundamutsa namubwira nti ikiganza canje si ciza aravuga ati oh c'est pas grave taco bitwaye et alors je lui ai dit mais ce qui est important canamubwira nti igihambaye nuko ubu umutima utungana le voisin m'a dit maze uwo mugenzi acanambwira ati atariko ibyaha byinshi ati byuzuye mu mutima ncanda duzi ikiganza canje cy'ububafu ncanda mukubita ku bitugu namubwira nti mukundwa mugenzi ndazi
a pardonné mes péchés. wahaye ibyaha byanje. Ça, c'est la chose icyo ni cyo kintu cy'igiciro yuko umuntu ku ruhara rwiwe yagize umwimenyerezo wo kubohoka no guharirwa ibyaha byiwe muri Kristo Yesu. Imana yabohoye ubugingo bwanje, si gusa ngo mubohore, oya n'icyakoreretse ntikigifadika nshobora gushingira intara, nk'uko byanditswe muri Zaburi chapitre 2, igice cya kabiri. Laissez-moi publier le décret. J'étais aujourd'hui engendré. Psaume chapitre 2. Zaburi kabiri verset 7. murongo w'indwi. Psaume 2 verset 7. Zaburi kabiri murongo w'indwi. Je publierai le décret. Ndavuga rya jambo rishizwe. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cela est prophétiquement. Uhoraho yarambwiye ati urubura bwanje uyu munsi ndakubyaye. Ibi byisunga Yesu Kristo umwami wacu. Ku murongo wa 12, mugumbire ujya mwana kugira ngo ntarake, et que vous ne périssiez namwe mugahonera mu nzira. Ici n'est pas dit baiser le père, mais hano ntiyavugwa ngo nimugumbire data, oya ngo umwana. Ni ukuvuga yuko Imana data mu mwana yabaye umucunguzi wacu, iba umukiza wacu. Ni bangahe bavuga bati ndizera Imana, ariko ibyo ntibikwiriye ko dushobora kuvuga ngo twizera Imana. dutegerezwa kumenya yuko Imana yigaragaje muri Kristo umwana w'Imana, kandi umwana tukizera umwana w'Imana kugira ngo turonke ubugingo budashira. Twebwe tumwizera twarose ubugingo budashira, kuko ni muri we honyene twabaye abahungu n'abakobwa b'Imana. Ibi ni ubutumwa bwiza cyane bw'igiciro. mu bahanuzi, umuhanuzi Esaya nagomba gusoma mu gice cya mbere, mu kigabane cya mbere guhera ku murongo wa 18. Esaya igice cya mbere murongo wa 18. Venez et plaidons. Genda nimuze twitature niko Uhoraho agize. Naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku, bizokwera derere nka sheregi. Naho byotukura nk'agahama, bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Nimwemera mukumvira, muzojya ibyiza byo mu gihugu. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous... naho nimwanka mukagarariza inkota izobarya, car la bouche de l'Éternel, kuko akanwa kanje Uhoraho ariko kabivuze. Nous voyons que la grâce, le salut de Dieu a été. Turabona yuko agakiza k'Imana twagahawe, ariko Imana ntawe ifata ku nguvu. Imana ntawe ifata ku nguvu. Ivuga ngo nimwemera mukumvira, muzojya ibyiza byo mu gihugu. Nitwa twishyira munsi y'ikiganza cy'ububasha bw'Imana, ibyaha byacu naho byotukura tukutuku bizokwera nka sheregi. Ariko nitwagarariza, nitwaba bagararije, aho rero inkota izoturya. Imana yavuze ibyo bibiri, yavuze urubanza n'ubuntu. Uwizeye ubuntu ava mu rupfu akaronka ubugingo, ariko utemeye ubuntu kuri we hagumaho uburake bw'Imana. Kandi aho rero haba hakiriho inzira. Uwo nawe ni Yesu Kristo umwami wacu. Yaravuga ati jewe ni inzira, ukuri n'ubugingo. Yesaya 35 guhera ku murongo wa 3. Mukomeze amaboko areganutse, mugumishe amavi aregarega. Mubwire abahagaritse imitima mutirema, ntaco mutinya. Raba Imana yanyu
izozanana n'uguhora qui niko à ceux qui kwitu ont le cœur, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, même sur le cœur. mubwire abahagaritse imitima mutirema ibi ni ibintu byiza cyane ubwiwe azoza Accordera le salut en allemand et vous azozanana n'uguhora salut. azobaha agakiza azobaha agakiza ndabisubiyemo kandi mbega yaraje Est-ce que nous devons encore en attendre? canke turindire uwundi Est-ce que mbega accorder le salut yoba yaratanze agakiza mbega yoba yarakijije mbega nk'umumarayika wo yoba yarahagaze agahagarara hagati mbega ijambo ryarasohoye mbega Yesu Kristo ntiyoba yarasohoye gucungurwa no kuzura n'Imana mbega canga turindire uwundi oya niwe yaje akaba yarakijije ntiyavuze ngo ndazi yuko ubu twe ntituvuga ngo turazi yuko umucunguzi wacu ari muzima twe turazi ko Yesu Kristo umwana w'Imana yabaye umukiza wanje n'umucunguzi wanje kandi ko ariho natwe ubwacu turiho tuzobaho amen bwira abo bafise umutima bwira abo bafise umutima umurongo wa kane bwira abahagaritse umutima mutirema ntaco mutinya raba Imana yanyu izozanana no guhora muri Yesaya imirongo ya nyuma mu gice ca 52 ku murongo wa 12 Yesaya 13 raba umushumba wanje azoja imbere azokuzwa ashigwe hejuru asumbe abandi ashigwe hejuru amen nk'uko benshi yababereye akumiza kuko ku maso hiwe hononekaye ntihase naho umuntu n'ishusho yiwe yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu uko niko azojoreza amahanga menshi amen abami bazozibira akanwa kabo imbere yiwe kuko bazobona ico batabwiwe n'ico batumvise bazocitegereza amen haleluya amen ce qu'ils n'avaient point entendu. Est-ce que cela une parole merveilleuse iri si ijambo ryiza ry'Imana concernant notre Seigneur ku byerekeye umwami wacu prophétique byanditswe mu buryo bw'ubuhanuzi we umwami w'abami bose a été tellement insulté by'ukuri baramucokoye baramukubita baramwica nk'uko twabyumvise mu ijambo ry'intangamara muri Luka on lui a bandé le visage bamupfutse mu maso baravuga bati nupfindure est celui ninde yagukubise et on lui a dit tu as sauvé baramubwira bati warakijije abandi ubu rero niwikize wowe ubwawe yarakubiswe aricwa yari yahindutse mu maso yiwe ntihari hagisa n'aho umwana w'umuntu nk'abantu barazunguza umutwe bakarengana hano haravugwa kuko mu maso yiwe hononekaye ntihase naho umuntu n'ishusho yiwe yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu ntidushobora kuba twokwibaza ingene umwami yarambeze ku musaraba ingene mbega yasa n'iki mu gihe i Getsemane yaje i Golgota ntiyaragisa n'umuntu baramukubise baramwica ibyo byose ku bwawe no ku bwanje nimba igikorwa cy'Imana nk'icyo kitakoze ku mutima wawe sinzi rero icyo gukora ku mutima ibyo yabikoze ku bwawe no ku bwanje kandi ntiyigeze yugura n'umunwa wiwe yagumye acecetse mu nzira yiwe aje i Getsemane i Golgota mukunda nunyemerere usubire some umurongo mu isezerano rishasha ni ukuvuga muri Matayo igice cya 26
guhera ku murongo wa 36 hano Il est écrit haranditswe là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Getsemane. Et il dit aux disciples, abwira que je m'éloignerai pour prier. abigishwa biwe ati Il prie muricaye hano et les deux fils mbanze nje harya gusenga. Ajana na Petero na bene Zebede tayo bombi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanje uri n'akabombwe kagomba kunyica. Bamuragumye aha mubane maso nanje. Maze ateye intambwe nkeyi aca yunguruza imbere gatoyi arubama arasenga ati data asangwa byoshoboka iki gikombe nikindengana ariko ntibibe uko ngomba yamara bibe uko wewe ugomba gusa gushika hano ano majambo. Mukundwa mwene data na mushiki wanje nawe mugenzi, hano turabona umwami wacu ku nzira yiwe agenda i Golgotha hariya gucungurwa kwagomba gusohora. Kandi mwubwo nyene ibyumviro biza ubwa mbere mu buzima bwanje byanjemo umwami wacu n'avait pas Gethsemane 1, 2 ou 3 ans avant Golgotha. Gethsemane ntiyagiye umwaka umwe ibiri cyangwa imbere. Oya, ni cya gihe mu nzira ije Golgotha, ni kwiyo nzira kwari ukugira ngo agende aje Golgotha. Yari inzira yuzuyemo amahwa, yari inzira atawundi muntu n'umwe yari bwacema. Icyumviro cyaciye kinkora ko ni iki, kuko umwami wacu umucunguzi wacu kw'iyo nzira aje Golgotha yaciye mw'iyo mibabaro, mw'uko gatengo, mw'uko gutaka, yumvise imibabaro arasenga. Uko niko natwe tugomba guca mu gatengo, mu gutaka, tukumva ukwihebura mbere natwe imbere y'uko tugomba kugira umwimenyerezo wo gucungurwa nk'uko byabaye Golgotha. Ntitubifate minenegwe ngo tubifate nk'uko ataco bimaze, ariko tumenye ko ari ikintu cy'agaciro. Icyo uko gutucungura ni ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Nk'uko umwami yafashwe n'agatengo agataka, natwe tugomba kugira umubabaro. Ibyo tugomba ni wewe na jewe. Mbega Golgotha yari inde? Yari wowe nanje. Ku bwawe nanje niho yumvise iyo mibabaro n'akabombe. Uno munsi ninde? Ni wowe ni jewe. Natwe tugombe kwakira icyasohoye ku bwacu, icyo twateguriwe na Golgotha, intsinzi yuzuye y'Imana yacu. Iyo hariya muri Yesu Kristo umwami wacu yahawe abantu bose. Hano turasoma ngo yuzura n'akabonge. Aravuga ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. Ako kabongo kitanguriye Golgotha, kari imbere ya Golgotha, ngo agwa yubamye arasenga aringinga gushikaho ibyo byose nibyo byibanjirije Golgotha. Birakwiye yuko amasengesho, ugutaka, ukwinginga, imyimenyerezo yacu y'agakiza kugira ngo turonke iby'Imana yaduteguriye i Golgotha, tugomba guca muri ibyo bintu. Si ibintu tuzokwakira uko oyi mu buryo bworoshe. Yari inzira igoye y'umwami yaciyemo ngo azane agakiza. Si kubifata minenegwe tuzoronka gucungurwa. Hano mwene data Branham abivuga hano muri mukamo ko gutaka, aravuga ati ndizera yuko tubaye mu minsi isa n'iyi. Iyi minsi tubayemo yagomba gushyira ishengero
d'angoisse, mu de détresse. mibabaro yo gutaka Je crois ndizera le message yuko ubutumwa bwo muri kino gitondo bwari ubutumwa bwaje buvuye ku Mana ntibwavuye kuri jewe ndizera yuko ubwo butumwa bwagomba gusuguma umuntu wese rino koraniro ryose kuko twaratevye cyane ibintu twarabifashe minenegwe kuva kera twaranezerejwe no kuja mw'ishengero kuva kera twaranezerejwe nuko tuja ubu rero ikintu kigomba gukoreka mw'ubwo buryo mwene data Branham areka aravuga akamo ko gutaka Getsemane yari akamo ko gutaka aha ari kwari gukiza umunyamibembe canke impumyi canke ibitangaza canke ikana igalilaya aha karakamo ko gutaka kuko ugucungurwa kwawe kwari ngaho nyene mw'iyo nzira yari yaje kubwawe gukize nico gituma yagize uwo mubabaro w'akabongo hariho indirimbo ivuga ngo ndagomba kuja i Golgota mwene data mushiki wanje nimba dushobora kuronka Imana yoduha uwo mubabaro w'akabonge ivuye kuri we imbere yuko by'ukuri dushaka kugira umwimenyerezo w'Igorogota mu mwuzuzo wabo abacunguwe bose bakinjira muri uwo mubabaro ariko tumaze kuba turi nko ngaho ariko birakwiye ko mpwemu w'Imana yugurura uwo mutima kugira ngo ibyo tudubize bisohoke hanze turirire Imana mwene data Branham avuga ati twamenyereye kera kuja mu ishengero ubu rero hari ikintu kigomba gukoreka are ibi turavyizera n'umutima wacu i Golgota byose byarasohoye ariko icyasohoye hariya kigomba kandi gusohora muri wowe no muri jewe kigomba gusohora nk'akarongo mu mishago yiwe niho dukizwa indwara zose hano mu rupapuro rwa 15 ngo muri kino gitondo yasomye bwa butumwa aho twabonye ikimenyetso twese turasabwa gushaka ikimenyetso kuri umwe wese umwe wese ashaka ikimenyetso icyo kimenyetso kigomba kuba kuri umwe wese muri twebwe muri abanje iryo mwe mwashengero muri abantu jewe nkunda mwebwe mwese muri hano n'abantu bose baza kumviriza amabande mbega mutahura ingene mfise ikintu gikomeye cyane njejwe ariko kuri jewe hari umubabaro ndasunikwa birakwiye ko urugingo rwose rwa Kristo ubu muri inomero binjira maze ikimenyetso cy'ukuza kwiwe cyagomba yuko umwe wese aja mu butaka kuko tubona ko ukuza k'umwami Yesu kuri hafi byagomba kudukubita hasi maze tukagira ibikorane by'amasengesho by'ukuri twagomba kurondera neza gufatana n'Imana tukakubona maze hanyuma tukagumana ubwo bumwe n'Imana tukabana nawe ngo agaragare muri twebwe hano umwami wacu aravuga ngo atari ibyo ngomba ariko wowe ibyo ugomba kenshi naje ndagomba kuvuga ntimwami yaba igikombe cyandenga ariko mbega kenshi ntitukuze kubyumva mu jambo ry'intangamara muri Luka 22 ngo iyi niyo saha yanyu isaha y'ubushobozi bw'umwiza ibyo yari isaha y'umwiza Luka 22:55 mbere no mu bugaragara izuba ryarazimye hacura umwiza ariko muri icyo gihe nyine igihe ububasha bw'umugwanizi n'umubi bumaze kuza aho rero ububasha bw'Imana bwaciye bududubiza umuco w'Imana maze urupfu rubura inkomezi ukuzuka n'ubuzima buraboneka aha rero nimba bimeze uko rero isaha y'umwiza hari ikintu imaze twagomba ko natwe ica kuri twebwe
maze kugira ngo ntitugomba kunywa igikombe cy'umururazi. Yobu yavuga ngo warambabaje wampaye umuti w'umururazi. Ni ryari Imana ikwandikira umuti w'umururazi? Ariko reka tuwufate, nimba twawufashe rero tuzokira. Hano ni ku nzira y'iwaje Golgota i Getsemani, niho umutima we wagize akabonge gushika ku rupfu. Yari mu mibabaro maze yumva umubabaro mwinshi. Yari inkomezi z'umwiza zariko ziramukorera ko hari, ariko ntiyari impera, yari gusa impera y'igihe. Ni igihe yari karacamwo, ariko yari impera yawe n'impera yanje. Nivyo yabayemwo hariya, kuko twese twari mu mwiza. Ububasha bw'umugwanizi bwari bwaratuboshe, ariko ni hariya umwami yafashe ikibanza cyawe n'icanje ku musaraba i Golgota. Yarasemereye byo wowe wari gusemera ukavuga uti, aravuga ati mana mana kubera iki wampevye? Yaciye aca mu yo nzira ku bwawe no ku bwanje, kugira ngo dushobore gucungurwa kandi dushobore kubona Imana imbona nkubone n'umunezero. Ubugingo bwacu rero ku ruhande rumwe burataka kuko twaciye muri iyo nzira yigoye, ariko ku rundi ruhande hari umunezero mwinshi cyane w'Imana uratwuzura ko yabonye yuko turabi igiciro, kandi ni ku bwacu yaje kuri ino si aca yambara umubiri kugira ngo muri no mubiri w'inyama uwo twakoreyemo ibyawo twari twaraguyemo ashobore gutanga ikimazi ku bw'agakiza kacu. Hari Golgota ku bw'amaraso y'igiciro y'umwagazi. Hariya niho amaraso y'Imana yasesetse kugira ngo agucungure nanje ncungure, agukize nanje nkize. Kandi intsinzi yuzuye y'Imana yacu, kugira ngo intsinzi y'Imana yacu igaragare, byari bikwiye yuko ububasha bw'umwiza bugaragara, maze umuco niho wadudubije cyane. Mbega muri baziki ingene bizoshika ku muntu yapfuye maze hanyuma akazuka, yoshoboye kuzuka, yoba umuntu 100 arengeje anezerewe cyane gusumba uko yabayeho mu buzima bwiwe bwose. Ikintu ca mbere nuko gusa byofatwa gutya nkuko ari ikintu mega kiraboneka, ariko ikintu ca kabiri nticyari kizwi neza. Twe ntaco twashizemwo, twavukiye muri nusi tubyawe mu buryo bw'umubiri, ariko ntibyarangiriye umuntu wese yabyawe na twese twabyawe na mpwemu yera kubw'ivyizigiro bizima, kubwo ukuzuka kwa Yesu Kristo ava mu bapfuye. Hano mwene data Branham aravuga ibimenyetso byo kuza kwiwe byagomba gukubita umuntu wese wa Kristo aho hantu. Muri uwo mubabaro wo kwiheba twagomba kwitaho vuba ubugingo bwacu nyuma y'urupfu. Ndizera yuko ivyo ari byo twagomba kuvuga ko muri kino gitondo Imana ishobore kugirira neza ubugingo bwacu, mu by'ukuri dushobore kubona igorogota nk'uko Imana ibona, nk'uko Imana ibona ubwo bugiye ico gikorwa. Uruhande rumwe twebwe twari twarazimiye, twari twononekaye, n'ibintu byose bijanye n'ivyo. Ku rundi ruhande muri we twebwe twari twaratandukanijwe, twaronse ugucungurwa no guharirwa ibyaha byacu kubw'amaraso yiwe, kubw'umusaraba. Abikorosi ba mbere 14. Mbega si vyiza cyane. Hariho umurongo kandi nk'uwanyuma wo kwa mwene data Branham mu butumwa ngo gusugumwa, mugomba gushika ahantu musunikwa mugataka, n'inyuma yaho honyene
exaucer nos prières. Imana izokumva amasengesho yacu mushigwa mwiyomero mutaka n'Imana ishobora kubumva. Birakwiye yuko uwo mubabaro wuzura mu mitima, aho rero n'Imana izokumva amasengesho yacu. Ariko uri umuntu hasuzugura ugafata ibintu binini, aho rero nimba ibyo muti birabisha birabiraba, aho rero birabisha nyine uvuga ngo urizera. Ariko birakwiye yuko iyo mero yuko utaka kugira ngo Imana nayo ikore. Ndizera yuko igituma twe tutagira uko gutaka muri twebwe no kwiheba ni uko tutagira urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ndibaza yuko ni urukundo rw'Imana nigo rushira ko iyo mero yo gutaka muri twebwe. Imana niyo abiri muri twebwe. Nimba ikimenyetso kikuvugira maze nawe ukaba ubona ingene abantu bamerewe muri kino gihe, ingene babayeho, ingene isi yuzuye itembagaye mu byaha, uzoca utaka. N'iby'ukuri ibyo bizoca biba gushika hano umurongo n'iyindi mirongo. Mbega twovuga iki kuri ibi? Turazi yuko urukundo rw'Imana muri Kristo rwagaragaye. Yego, Imana n'urukundo. Imana yaragaragaje urukundo rwayo mu kungene yaducunguye. Imana yakunze isi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwumwizera wese ntapfe rubi, ariko muri we aronka ubugingo budashira. Hano mwene data aravuga, mwene data Branham avuga, ndizera yuko urukundo rw'Imana rurarema uko gutaka muri twebwe. Si ikintu gusa igetsemane ntabwo yari afise kutizera, ntiyari afise kutubaha Imana, ariko urukundo yari afise kuri wewe no kuri jewe niko rwamusunikiye Golgota. Birakwiye ko nawe urukundo rw'Imana mu mutima wawe no mu mutima wanje niko rugomba kuzana uko gutaka, atari ibyiyumviro byawe n'ubwenge bwawe, ariko urukundo rw'Imana ubwo umwami yari afise hariya Golgota, ubwo yagaragaje Getsemane. Ibyo nivyo byatumye agira gutaka kubw'ibyaha byawe. Nimba urukundo rw'Imana rususwe mu mutima wawe, uzoca ubona abantu nk'uko Imana ibabona, uzoca umenya uti barazimiye burundu. Mbega ugutaka twagomba ko twokubita ku rutugu umuntu wese tukamubwira tuti umvira, hariho ubuntu kuri wewe, hariho ubuntu no kuri jewe. Imana yaraducunguye, iradukunda. Mpwemu yera ishobore gusuka mu mitima yacu urukundo rwayo mu buryo uko gutaka kudufate nako gutakishwa n'ukwiheba bigaragare muri twebwe. Urukundo nta urukundo rwe kubw'ikindi kintu, ariko yoba ari iyindi ntumbero. Abantu benshi barataka, ariko barabafise amaporogaramu yabo, bafise ibyo bagomba gushikako n'ibyo bagomba. Ibyo ntacyo bimaze imbere y'Imana. Inyuma y'uko umuntu ataka gutyo, ibizosigara ni ukuruha mu kanwa, nta nukuba afise n'ukwizigira, ariko abarusha. Ariko nimba ari kubw'ubuntu bw'Imana, ubwo rukundo rw'Imana rukaba rwasutswe mu mitima yacu, mu by'ukuri tukaba turufise, tukamenya yuko igihe cyo kugaruka k'Umwami Yesu Kristo kitari hafi gusa, ariko ko kiri hafi cyane. Maze ishengero umugeni ikaba ryahamagawe ngo risohoke, rigeze guhamagawe ngo risohoke ritegurwe. Hanyuma ikintu cyose kitari mu kugomba kw'Imana kigomba gutondekwa, kigakorwa nk'uko Imana igomba imbere y'uko Umwami wacu agaruka. Byose bigomba kugarukana, bikagarukanwa nk'uko byari bimeze imbere mu ishengero rya mbere. Mwene data na mushiki wanjye, nimba twaracunguwe
devant nous, nous imbere yacu tukaba tubona uguherahezwa kw'igikorwa kw'Imana twebwe nk'abacunguwe tuzosunikwa tuje mu gutaka dutakishwa n'urukundo rw'Imana kubw'ivy'Imana yakoze Golgota muri twebwe natwe bishobore kuronka uguherahezwa no kugaragazwa mu ishengero mugeni. Mbega murumvirize mwese murabitahura sinabumva neza nimba munyumva nabi nkuko naje ndabumva nabi si byiza ariko Imana itugirira ubuntu twese ndizera yuko ubu ari ubutumwa ubwo Imana muri no minsi yagomba kuduha. Yobu mu gutaka kwiwe yaravuze imbere y'Imana ati abantu bose abantu bose imbere y'Imana bararegwa nta muntu agororotse nta n'umwe arondera Imana bose ntibabereye ubuntu bw'Imana ariko mu gutaka kwiwe mu kwiheba yaravuze ati ndazi ko umucunguzi wanje ari muzima ati nzobona Imana y'agakiza kanje atari jewe nk'umuntu ashizwe kure ariko nk'umuntu izi haleluya Imana yaratumenye kubwa Yesu Kristo umwami wacu kera na Filipo ndibaza ko yariwe yaravuze ati nutwereke data umwami yarababaye aravuga ati ariko kuva kera turi kumwe nturamenye none kugomba kuvuga ngo nunyereke data wambonye aba yabonye data hanyuma twarabonye yuko Yobu avuga umumarayika wo kuvugira umumarayika wo kutuvugira zoza. Mbega Yesu Kristo siwe muherezi w'isezerano rishasha? Mbega Yesu Kristo siwe akuvugira, siwe amvugira, siwe muherezi? Mbega siwe yasohoye ibyanditswe nk'uko handitswe ngo umwami azoza azokwizera we nyine ubwiwe yari niwe yaje nk'uko Imana cyangwa Yobu yamubonye nk'umumarayika wo kutuvugira. Mu gihe cyo kwa Yobu yari akiri mu nkingi y'umuriro ariko hanyuma ayaza mu mubiri kugira ngo adupfire. Uko niko ibyo byose twebwe nk'abantu bari banduye twarogejwe, nk'abantu bazimiye twarakijijwe, nk'abantu bagoramye twaratsindanishirijwe kubwo amaraso y'umwagazi ayamenywe igorogota ku bwacu. Mwami mukundwa bugingo, mukundwa mwene data na mushiki wanje, iyi mpano y'Imana uyakire uno munsi rimwe burundu maze ishobore gukora igikorwa mu gushika mu bugingo bwawe. Ntubandanye kuvuga ngo oya ugarariza, ni ugura umutima wawe, ni wemere icyo gikorwa ku bwawe. Imana izoguha mu by'ukuri agakiza k'ubugingo bwawe, izokwereka, izokwemerera ugire umwimenyerezo muri Kristo umwami wacu. Nk'uko umuremyi ari umwe niko abacunguwe bose bafise umucunguzi umwe. Abantu bose bafise uwaremye umwe ariko abacunguwe bose bafise umukiza wabo umwe. Yesu Kristo umwami wacu nahabwe ubwiza n'amashimwe no gusengwa. Imana ishobore kuduha ibintu bibiri: ubushizi bw'amanga bwuzuye yuko uwatanga igikorwa ari bazogiheraheza, kandi hanyuma azoduha uko gutaka no kwiheba muri twebwe urwo rukundo, ako kamo ko gutaka kugira ngo nabashobore kwishura. Imana imbere yuko itanga ikintu iragomba yuko umuntu ayinginga ko ayisenga. Yavuze ngo nimusabe muzohabwa, nimudodore muzokungurirwa, nimurondere muzoronka. Icyo nicyo twizera uno munsi n'umutima wacu wose. Byararangiye ku bwawe no ku bwanje. Twaracunguwe, ntitukirondera utuvugira. Yaraturondeye araturonka. Umucunguzi wacu ni mwiza cyane,
kuko arubashwe ahawe ibyubahiro n'izina ryiwe n'iryubahwe ibihe bidashira. We yari umuntu adapfa, yambara ukudapfa, yambara urugupfa. We yari atunganye, yikoreye amakosa y'abantu banduye. We umuntu atacu yaregwa, yaremeye yikorera amakosa yacu, ariko ntitumurabe ngo wakubiswe n'Imana, ngo mashuwe n'Imana. Tumenye yuko ari igibanza cacu yafashe, maze twebwe nitwe twari tubereye zijya nkoni nabijya bikomeye. Ni twebwe twategezwa gukubitwa, ni twebwe twategezwa gutonagurwa, ariko kubwo ubuntu bwiwe twarabohowe. Wewe nk'utuvugira turumva ngo yarironkeye igicungu, ivuga ngo ni mu muhohore. Haleluya! ukuzura n'Imana kubwo amaraso y'umwagazi ku musaraba Golgotha kwarasohoye. Wewe nanje turidegenza kubwo ubuntu bw'Imana yacu. Ni ubyemera uno munsi, ushimira umwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Turahaguruka kubwo gushimira umwami. Kumbure turasenga, turaririmba ngo unyakire nk'uko ndi ataco nzanye. Hanyuma twese hamwe turaza gusenga. Que je suis en rien de moi. Unyakire nk'uko ndi ataco nzanye. Sinon ton sang versé pour moi. Kiretse amaraso yawe wamenye ku bwanje. Ton sang me lave et me purifie du péché. Yawe anyoze ankuye kw'ivyaha. Ô agneau de Dieu, Umwagazi w'Imana, je viens. ndaje. Je viens. Ndaje. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Ton sang me purifie et me lave du péché entièrement. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous voulons courber les têtes et nous recueillir dans la prière devant Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait consacrer, bien, oui, qui voudrait consacrer, mais qui voudront, donc, il y a des personnes qui voudront consacrer leur vie, qui voudraient consacrer leur vie. Nous fermons nos yeux, mais ouvrons nos cœurs et demandons à Dieu d'établir sa demeure dans notre cœur. Il est le roi des rois, le Seigneur des armées, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est intercesseur, médiateur. Il est en tout. Toi aussi, que tu puisses savoir que ton Rédempteur est vivant et que tu puisses toi-même le dire, pouvoir le dire de ta propre bouche. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Un Rédempteur, le Rédempteur, ton Dieu, m'a sauvé, qui a sauvé mon âme, qui m'a délivré, qui m'a sauvé ma vie de la force, qui m'a accordé la vie éternelle. Il faut que cela devienne une chose personnelle, que tu confesses de ta bouche, croyant de ton cœur, et le cri de détresse va venir d'abord sur nous d'une manière suffisante. Produite comme l'avons entendu par l'amour de Dieu, tel qu'elle a poussé notre Rédempteur. Il a tout laissé sur lui. Il s'est laissé pousser avec un seul but. C'était sauver les siens. Nous aussi, nous sommes prêts
à passer par toutes les difficultés guca mu bibabaro pour expérimenter yose toutes ces choses. kugira ngo Qu'un tugire seul umwimenyerezo but, w'ibyo c'est de byose regarder dufise notre intumbero imwe gusa Sauveur, ni ukuraba comme Jean umwami pouvait wacu dire, nk'uko je yobu le yashobora kuvuga ferai, ngo Alléluia, nzomubona face hareruya à face, imbona nkubona pas un autre. si uwundi Moi. nzoraba Oh Seigneur Dieu, aide-nous ce ni soir. jewe nzomwibonera mwami Fais-nous dufashe grâce kuri uno mugoroba utugirire ubuntu à cause de ton mwami nom. kubw'izina ryawe Oh Dieu, oh mana nous voulons prier tous ensemble turagomba twese et invoquer gusengera le nom du hamwe Seigneur. tutatabaza izina ry'umwami Oh Seigneur, oh mwami oh Dieu, oh mana Père Céleste, nous venons à data wo toi. mu ijuru tuje kuri wewe Nous te remercions de la plénitude turagushimiye de notre cœur. n'umutima wacu wose Ta wuzuye parole, c'est ta ijambo ryawe ryo kuno muhingamo Tu as parlé avec nous. wavuganye natwe Ta parole nous a touché le cœur. ijambo ryawe ryadukoze ku Beaucoup de mutima versets bibliques. imirongo Tu nous myinshi as yo muri rencontrés, bibiliya Seigneur. wahuye natwe Nous mwami t'adorons. twahuye nawe Nous nawe louons ta turagusenga grâce. senga Nous te remercions de turashima ce que tu es ubuntu venu. bwawe turagushimira Tu ko nous waje rencontres. ukahura natwe Allez à ta rencontre. tukaza Nous natwe disons que tugahura nous sommes nawe tukaza nk'uko pauvres et turi misérables, twebwe abantu bakene nus et pauvres. abantu Mais bari Seigneur, tu nous gusa revêts baba bakene du vêtement du salut. ukatwambika impuzu y'agakiza Pardonne. ukaduharira Tu nous fais devenir ton ukatugira peuple. ubwoko Loué et bwawe exalté soit ton saint nom de nihashimwe Jésus-Christ. izina ryawe ryera rya yesu Vivifie nos kirisito cœurs. uhe ubuzima imitima yacu dushobore kugushima tugushire hejuru kandi tugushimire tuvuge tuti umwami nahuye nawe twahuye oh hura n'umwe wese mwami umuntu wese ataragira umwimenyerezo guhura nawe umwuzuzo w'ubuntu bwawe mwami yesu dushobore kubona Le victorieux de Golgotha. umuhizi w'igorogota umwe wese ashobore kubona ku bwa mpemu ibyo wakoze ku bwiwe aze kuri wewe akugire ku mwimenyerezo turagushimira mwami n'ubuntu twashoboye kuza kuri wewe tugashobora kuvuga tuti unyemerere mwami nje uko ndi kose nushimwe wewe mana mwami yesu kirisito ku bwa rino jambo ryera ry'igiciro ku bwo kudutumira ku bw'impano uri kurumvikanisha mu mutima wose turagushimiye ku bw'ibyo turagushima mwami wowe mwami twebwe twese tumaze kugira umwimenyerezo w'ubuntu w'uwo mwami turagomba kandi ukundi gusha guhezagirwa maze turonke ubundi buzima inkomezi ku bwa mpemu yera oh ureme utanga ibyo bintu muri wewe muri twebwe twese twaje mwami neza neza ntitwaje gutyo nk'umugenzo ariko twaje kugira ngo tugire umwimenyerezo umwe wese abonane nawe ashobore guhura nawe by'ukuri ubushobozi umwe wese mwene data na mushiki wacu yaje hano twizera ijambo ryawe turakwizeye mwami mu gutaka kose mu mibabaro yose mu bibazo byose ducamo hano ku isi turaba kuri wowe kuko wowe wenyine ni we gakiza ni wowe wenyine udutabara ni wowe ushobore gukora ibintu byose ngo udutabare ntihashimwe izina ryawe ryera izina rya yesu kirisito ni we muganga mukuru ni we wadukijije turizeye icyo wakoze igorogota baravuze ngo waje kuri wowe bose warabakiriye bose warabakijije bose warabakijije wahaye agakiza nta wasuye inyuma nk'uko yaje ntihashimwe izina ryawe ryera hareruya ibyubahiro n'ubwiza bibi byawe turagushimiye ku bw'ijambo ryawe ryera ko mu by'ukuri akamo ko gutaka no kwiheba tudubize mu mitima yacu gatanga ubuntu ugusengwa bibe iby'izina ryawe ryera haleluya haleluya gloire soit à ton saint nom. izina ryawe ryera haleluya Amen. amen amen Amen. amen Nous nous asseyons. amen amen Loué et remercié soit le Seigneur. yashimwe umwami Nous sommes reconnaissants au Seigneur turashimira umwami pour la riche bénédiction de sa parole. ubwo imigisha myinshi ijambo ryiwe murazi nimba turi abana b'imana uko nyine kuko twamaze kumva chaque parole que nous écoutons ijambo ryose twumva n'umugisha kuko ni ijambo ry'imana yaba ryari ijambo ry'umuntu ntitwariha n'agaciro ariko ko ari ijambo ry'imana est attentif à cela. turigabe Et il le recevra de notre cœur. tujyake mu mitima yacu tujyake mu mitima yacu Et la parole de Dieu reste parole de Dieu. kandi ijambo ry'imana riguma ari ijambo ry'imana rikora icyo imana yatumye gukora Et nous croyons de notre cœur
que sa parole, turizera n'imitima yacu ko iryo jambo kuri uno muhingamo ryakoze icyo Imana yatumye gukora. et nous sommes reconnaissants pour cela. Turashimira Imana kubw'ibyo. Kumbure muri kino gihe birashobora kuba bitaboneka, ariko tubyizeye n'imitima yacu yose. Ijambo ry'Imana ntirizosubira ku Mana ubusa, riguma ari ijambo ry'Imana. Ibyo turabishima. Au Seigneur, Turashimira Umwami. Imbere y'uko tuhagarika kino gikorane ngo tugire ingaburo y'Umwami no kureka turirimbe indirimbo twese hamwe 83. je crois que ce soir encore, ndizera yuko kuno mugoroba Imana iza gusubira kuduhezagira. Turakeneye ubufatane bamwe n'abandi, ça c'est la volonté de Dieu. kandi nabyo ni ubugombe bw'Imana, niko byanditswe mu ijambo ry'Imana. Être ensemble ce soir. Turagomba ko tuba turi kumwe ku mugoroba. Donc après cette réunion, Inyuma ya kino gikorane nous pourrons aller à la cantine en bas. turashobora kugenda Nourriture est préparée pour tous. muri kantine Ce soir, nous sommes gufungura ici à 19h30. ku isa imwe n'igice cy'ijoro. Je suis étonné de tuzoba voir turi cet amour hano. insaisissable. J'admire cet amour insondable ndashima urwo rukundo rutoserangurika ubwo nagiriwe i Golgotha. pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Ibyo Imana yakoze byose kuri twebwe. Que Jésus a Yesu été crucifié pour moi, yarabambwe ku bwanje, pour moi pécheur. jewe umunyabyaha. Il s'est laissé meurtri. Yaremeye baramubamba. Oh, comme c'est merveilleux. Ese ingene ari byiza Juste by'igiciro que Jésus ko Yesu demande après moi. eh, Pour moi, ku bwanje il est allé à la croix. yemeye kuja ku musaraba. C'est merveilleux. Ese ingene ari iby'igiciro.